Yeah, nitwa Masterland cyangwa ukanyita Masterland Pro. Yeah. Urundi turaho bako bayitegura gutora kugira election za 2015 ubu ni sawa abanyagihugu bameze neza. Jewe ubusanzwe maze 4 ans ndi muri domaine ya industry y'umuziki kandi nubwa kore nka professional koko nibyo bintunze nibyo mbaye umutu maze imyaka 4 ndabikoreramo. Natanguriye gukorera ahantu bita Ingozi ni intara iri i Burundi hama ndagwa ndevori wabure nkora Bujumbura umwaka nije sanzwe ndi na producer w'umwaka ko nje natwakoze indimbo y'umwaka 2014 ni indirimbo yitwa Ndasivijambo indirimbo ivuga ijanye na politike y'igihugu cy'u Burundi nyene yatwaye award yitwa Isanganiro Award ya Burundi niko abahanzi bose niko bakorera kuko ubu niko nagerageza kuzana indi kala y'umuziki w'Urundi kuko na muziki wundi wari wagize shite bivanye n'ukuntu hari generation za kera za Faria zagumiyeho niko nagerageza kuzana ikala y'aba generation shasha y'abandi baririmbyi niko nakorana n'abito ba Satubi nakoranye na label yitwa Bukivu label ifise abaririmbyi benshi ikorera unase bito ba Emerisani bazwi mu Burundi bayoya n'abandi baririmbyi benshi generation shasha niko nakorera imiziki kandi muri kala shasha ya Très musique ni competition iba mu Burundi ni nkaguma gusa yoyo aho bitandukaniye ni talent detection irondera amatara yaba new artists yaba artiste bashasha nagiye muri edition yayo ya mbere 2012 aho naserukiye North Region region y'Uburaruko nashoboye gutahukana kibanza cya 6 mu Burundi bwose ariko aho nayo muri domaine yo kuririmba cyane nashire manza kuba ndagiye gato muri production ariko n'ubu ndiko ndagaruka mu muziki ho ndiko ndakora nk'ama video yanje personal ndiko ndakora ama video yanje amakorabo n'abandi ba artiste cyane nk'aba artiste bari muri diaspora ko studio nkoreramo jewe ikorana na diaspora y'u Burundi eka n'u Rwanda hariya ndiko ndagerageza gukorana nabo gato ndagingorane gusa ingorane cyane ndayigira kuri kote yo kuririmba kuko ndiburira umwanya wanje ariko ukina umwanzuro nafashe 2015 ngiye kuzana nakoresha imiziki yanje kwandi ba producteur ngiye kuzana nakoresha kwandi ba producteur ku buryo basi ntuma nshiramwe ama ideas yanje mugabo atari yose ndayikorera kuko nige numva nkindemo kandi gatushe kandi niyo mpamvu ngiye kuzana ndagerageza gufashanya n'abandi kuzanje kuko ndazibura umwanya cyane yego ico kintu kibirangora niho kuri recording urabizi niho kwifata baje ngo ikamere mugabo ya ma videos ago itangwana ni January kuko nagize ama shooting menshi hari nkuko ito Samantha siko muzi yabaye wa kabiri muri muziki inshuro zibiri twafitanye collabo indimo ito fantastique nshasha nayo nyine twayishootinze mfise ama video 3 azosohoka mu kwa mbere ngangunza yarungikanga kuri imigomo yarabe yego ya umuziki wundi cyo bavuga ko habaye evolution wakuze kabisa wakuzana cyane ingwane tutari dufise ingwane ya production kuko ana mu Burundi hariho abantu b'abasaza tubaha mugabo bari baramaze kumera nk'abuzura mu mutwe byumva gusa ubuhaje mwabandi ba Petri basamaraso mashasha akora cyane kandi kinacho no shima umuziki abanyagihugu abafanizi b'abarundi bagerageza bahora bakunda ibiryo byo cyane umuziki w'u Rwanda bahuwa nka 80% mugabo ubu ndiko ndabona yuko
byaje barumviriza umuziki wose n'abarundi bakawumviriza ukabona hose mu maboate bakawuvuza biraryoshe biko birazana evolution niyo mpamvu niko ndababwira yuko umuziki w'uburundi uriko uragerageza gutera imbere. Bwa mbere haririmba abahungu gusa naho nyine ibinkweyeho abaharuye, ariko ubu tuko turabona abatara menshi aza n'abakobwa benshi ko nakubwiye Samantha naho nyine asoma projet menshi n'imiziki yakoreye kwa Pastor Pinga mu Rwanda n'amavideo reka bakora. Hariho undi mukobwa witwa Ashley Diva afise ibikorwa byiza cyane gose rikarerekana nk'ubu yegeye gukora umuziki muri Ogopa Videos i Nairobi no munsi yo kwa Jaguar. Biragerageza kwerekana yuko umuziki wagiyemwo equilibre bwa mbere nyine abana bakuze n'abavyeyi banashaka n'abandi bakuze batari mu bajene ariko we bararirimba. Hariho evolution kabisa, turabishima. Kino babwira kabisa daboro nibanza kukibwira abanyarwanda nibanza kubashimira cyane kabisa. Ndabona yuko baragize ikintu bita ishaka ridasanzwe, uko mperuka mu Rwanda mbona ibintu nyine biri low, mugabo nisigaye mbona muziki w'umunyarwanda uri kuca kuri Trace TV. Ndabona ni evolution idasanzwe. Nkaba rero mbona yuko n'umuziki w'Uburundi nawe nyene nababwira yuko nawe nyene uri kuraza gusa wari waraguye kabisa, bose barabizi ntabwo twohisha kabisa wari waraguye, ariko bikuraza ana nka Fariaz eka kwa na video na nuze Ice Prince urabona ko ariko arabaho ukuntu umuziki ukakura ukuntu Diamond eka kwa amashikola Bujumbura n'abasani baho Rukari, ukabona ko ibintu nyine kubiraza tu abarundi no bagira yuko nabo nyine bo kwitiza agatima bakaso bakaraba aho byo bigeze, nabo bazojajinga babone ati ari yuko cyabahindutse.